Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mwaraye neza, mwazindutse neza? Yego. Abo tutari kumwe ejo nitwa Manirakiza Onesphore, ndi umwe mu bazashengero mu shingiro ryitwa Shama, akora muri paruwasi yo muri Muha, ariko benshi banzi nk'uwarongoye Moisson ayitangura ayikora imyaka 15 n'ibindi bikorwa. Ndubatse ndafise umufasha n'abana 4 kandi ashima Imana. Ejo kuva ejo twatanga ikigwa kidufasha gutahura umugambi w'Imana, ikibanza cy'ishengero muri uwo mugambi n'ikibanza cy'imihariro Kristo muri uwo mugambi. Urumva yuko ari vyigwa, ariko twagize ibihe byiza muri ivyo vyigwa. Byo twavuganye umugambi w'Imana turawutahura neza kuko tubona ibintu siko Imana yabigomba. Haba isanganya ry'iki y'icyaha. Hanyuma kandi tubona yuko Imana ntiyarekuye iyo sanganya ngo rice riganza ibihe, yateguye umugambi yuko ibintu bisubiza mu rutonde. Twarangije dufise ivyizigiro umupango Imana yamaze kuwupanga, ingene ibintu bizogirane bizohera. Tuzosubira kubona ijuru risha n'isi nsha, aho Imana ibana n'abantu bayo. Kandi uwo mwese Satani yateye umugambi w'Imana uhereye mu ijuru, agomba kwigira umumarayika mukuru, agomba gusubirira Imana. Tumubona atabwa mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku hamwe n'abamwizeye bose. Icyo gihe urutonde ruzoba rugiye mu ngiro. None muri uwo mugambi ishengero rifise ikibanza ikihe? Tuvuze ishengero mwumve twebwe abizera nk'umuryango w'Imana dufise ikibanza ikihe? Nagomba dusome mu gitabo Pawulo yandika Abanyefeso igice cya 3 kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 11. Turasoma no muri Timoteyo wa mbere kete rya mbere 3 kuva ku murongo wa 14 no wa 5. Aratubera amajambo y'urufatiro y'iyi nsiguro ivuga ikibanza cy'ishengero mu mugambi w'Imana. Abanyefeso 3:8 avuga ngo jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose, naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagira aho riherera, no gusigurira bose ububwiriza bw'ibanga ubwo ari bwo byari rihishijwe uhereye kera hose mu Mana umuremyi wa vyose, kugira ngo noneho abakuru n'abafite ububasha bw'ahantu ho mw'ijuru bamenyere kwishengero, batakwishiraho akarongo ubwenge bw'Imana ku buryo bwinshi, nk'uko imigambi yayo iri iyo yagize uhereye kera hose muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Mwikete Pawulo yandikiye Timoteyo ikete rya mbere ku murongo cya 3 ku murongo wa 14 no 15 n'amajambo akomeye cyane avuga ngo ndakwandikiye ivyo nizigiye ko nzoza iwawe vuba, ariko ni nabangitevye no kugira ngo uzomenye uko bikwiye kugenzwa mu ngoro y'Imana, niyo shengero ry'Imana nzima, byongeye niyo nkingi ishigikiye ukuri. Ntawe bihakana ibanga ryo kubaha Imana rirahambaye cyane niri umwe yerekanye ofisi umubiri akaboneka ari mugororotse, akaboneka ari mugororotse muri mwemu, akabonwa n'abamarayika, akamenyekanyishwa mu banyamahanga, akizererwa mu isi, akaduzwa, agahabwa ubwiza. Amen. Hari ibikorwa byoroha gukora iyo wabanje kumenya igicapo cy'ingena ibintu bizogenda. Bimwe muri ibyo bikorwa ni ukubaka inzu. Kubaka inzu hariho abahinga bacapa, maze bamaze gucapa inzu ibihetse uranayiraba ugatwenga ukamenga uri muri iyo wahuye n'abahinga bazi kuyicapa. Hanyuma abasigaye abafata cya gicapo bakagishira mu ngiro, bakavuga amafaranga bizotwara n'abandi baza kubaka. Iyo muba kutazi turi kurubaka biraruhisha, biravunana, kandi numenya nicyo bizogusaba. Narumvise umuntu yubatse inzu etage, hanyuma arayiheza asanga ntiyagize aba esikariye yaheze.
nahuye n'umuntu agiye kwisubiramo w'umuenjeniyeri atangiye kuba gusubiriramo umuntu yahejeje etage itagira esikariye, baduga kubikwa hanze akibaza ngo bazoguma baca kubikwa, babikuye kubaza basanga yagize ne. Kristo agaragara nk'umwubatsi w'umuhinga adata ibintu mu rudubi ng'uwo muntu. Yatanguye avuga umugambi wo kubaka ishengero rizohagarara imbere y'amarembo y'ikuzimu, Matayo 6:18. Kandi kuri iryo buye nzokubaka ishengero, kandi amarembo y'ikuzimu nta bushobozi azorigirako. Yerekana igicapu cy'ingana bizoba bimeze igihe icyo shengero ryamaze kubakwa. Ni hamwe twarangiriza ejo, mbona abantu benshi atawoshobora kubaharura. Byahishwe Yohana 7:9. Bava mu moko yose, bava mu mahanga yose, bava mu ndimi zose, bari imbere y'intebe y'Imana. Yakuze umugambi yerekana n'igicapo byaheze, hanyuma acayishura n'ingene izokubakwa. Twagiye gusoma ayishura intumwa ingene zokubakwa. Usomye Pawulo muri Banyefeso 3:5 avuga ngo ivyo abana b'abantu ntibabishuriwe mu gihe cya kera kuko twebwe intumwa twabishuriwe, yuko abanyamahanga basangiye natwe iragi. Muri kino cigwa tugiye kurabira hamwe ikibanza cy'ishengero mu kwiragizwa bya bwa butumwa bwiza bw'ubwami, kugira ngo ubwami bw'Imana bukwire mu isi. Ninde ariko arakina? Hari abakinyi babiri, uwa mbere tumuvuga uyu munsi, uwa kabiri nzomuvuga ejo, mugabo bose bava muri ekipi imwe. Haleluya! Wewe nzomwita umuhariro Kristo, uyu munsi ndamwita ishengero. Niko ubutumwa bwiza bw'ubwami bwashishikaye bukwiragira mu isi. Jambo ry'Imana byakozwe muri 8 haba ngo muzohabwa ubushobozi muhemu yera niyabaza, muzoca mumbera ibyabona byo gushinga intahe i Yerusalemu, i Yudaya, gushika he ni Samariya no gushaka kumera y'isi. Masha kwiyumvira abo Yesu yabwiye ayo majambo. Bamwe yari yaragaburiye bari baramutaye, hari hasigaye abantu bakeya batarenga 70 ngaha mu nzu bari barindiye mpemu yera bagereranywa n'120. Ariko arababwira ati ntimugire ubwo, muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabaza. Iyi nkuru ntizoguma muri mwebwe, izoshikira amahanga yose. Igihe mpemu yera yasukwa kubigishwa, abantu 3,000 bariyongeye ku bari bahari. Byakozwe n'intumwa 2:21. Petero wa munyabwoba yuzuye mpemu yera arahagarara, ashinga intahe y'ubwami bw'Imana, aremeza abayuda ati nimwe mwamwishe, kandi wa wundi mwica niwe Yesu, niwe akoze ibitangaza. Akigira isezerano ryari ryaravuzwe na Yoweli ko azosuka mpemu ku bari mu mubiri bose. Uwo mwanya bakogwa mu mitima barihana. Byakozwe mu 2:47 hatwereka ingene ababana bashishikara iby'intumwa zigisha no gusenga no kumanyagura umutsima, hanyuma ngo umwami akama bongera abama barakizwa. Twavuga nyarutsa ntimugire ubwoba, muzobikura mu majwi, ariko n'aya manote nzoyabaha, nzoyaha abarongozi, hanyuma muyahe abayakeneye. Muzobona imirongo namwe muyisubiremo. Nuvuga yuko usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aha muri Bibiliya, tubona ya ndoto ishika. Ubutumwa bwiza buva mu mugwi w'abayuda bugashikira amahanga yandi. Musomye muri Bibiliya murazifise, bamwe ntibabiraba kuko utamenya akabanga karimo n'umenye icyo bimaze. Ajya makarata mubona inyuma muri Bibiliya. Murabona mu rugendo rwa Paulo rwa mbere, murabona mu rugendo rwa Paulo rwa kabiri, murabona mu rugendo rwa gatatu rwa Paulo. Namba muzi indondabihugu, murabona yuko Paulo mu mwaka 66 yapfuye ubutumwa bwiza bugeze i Roma. Bwakuye mu kagwi gatoya k'abayuda basengera i Yerusalemu, buragenda bwinjira muri Aziya, buragenda bwinjira muri Europe de l'Est, Makedonia, hanyuma burinjira ni Roma, hanyuma burashikira ubwami bwose. Kinji Roma bisigura ngo niwe wari umugwa mukuru wa empire w'igihugu gitwara ibihugu ico gihe. Nubwo ubutumwa bwiza igihe cya Paulo bwarashikiye isi yose y'ico gihe. Iki gihe kubera abatari bwatoreye Amerika, Uburaya batari bwaguke ngo baduge muri no,
Afrika tubona igice cya ruguru gusa ntituzi abepfo iyo bari barabona ko isi y'icyo gihe yaturuna hajya nyene, yaturuna mu Faransa ukaja mu Budagi ukaja muri Aziya ntoya ukaza muri Afrika ya ruguru. Tubona ubutumwa bwiza bushika muri ivyo bice byose. Byagenze gute mu myaka 40 ubutumwa bwiza bwe bwashitse i Roma? Byagenze gute? Abigishwa bitwararitse itegeko basigiwe n'umwami wabo. Matayo 8:19-20. Nuko nimugende mw'isi yose, mu mahanga yose, muhindura abantu abigishwa, abizeye mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu yera, ndi kumwe namwe gushika ku muhero wese. Muri ibyo bwirizwa tubonamo ingingo zitatu zikomeye. Genda muvuge ubutumwa. Bwa kabiri, abizeye ntimubareke ngo bayerere mw'ibarabara, muce mubegeranya biciye mu mugirwa witwa umubatizo. Kubatiza icyo gihe byaraba atari no mu bakristo, wari umugenzo. Umwigisha wese abantu bamwemera barabatizwa kuba uwiwe. Genda rero bemeye gukurikira Yesu nabo nyene bagira ba mugirwa horugirwa mugaba abande ba Kristo. Aha niho tubona icyiyumviro cy'ishengero. Abizera nibegerane bahinduka iki? Umugwi. Bahinduka iki? Umuryango. Bahinduka iki? Nijyari bwitwa ishengero. Bahinduka iki? Ikoraniro. Tubona kandi bababwira ati nibamara kwegerana nimubapfuvye muce mubigisha. Mubigisha kwitondera ibyo nabageze. Nimubigisha ibyo mugomba, mubigisha ibyo nababwiye, ibyo nabageze. Haleluya! Mubigisha kwitondera ibyo nabageze. Yesu hakana yatubwiriye tuzomuhoza dushitse mu ijuru. Nta gitabo yanditse. Icyo muzi yaretse ngo bamwandikire, kandi icyo gihe abo yasize bari abantu batize amashuri menshi, ariko tubona ibyo byatugeze hehe. Uko n'ubu byakozwe n'umwa 2:42 bavuga bashishikara iby'intumwa zigisha bya bindi yabagera no kumanyagura umutsima no gusenga. Cyo gituma Pawulo yama yitwararika gusubira aho yaciye kugira ngo akomeze abizera, ateka basige baronsa bungere. Kenda basoma mu byakozwe n'intumwa murabe ibanga ryari muri rigwirirana. Bivuga nta muntu yakizwa ngo ahinduke mayibobo, yaca aranga abantu bamukurikirana. Kandi Pawulo ntiyasiga ishengero ritagira abungere, apana batangero, abungere bakwita Bibiliya isaba. Byakozwe n'umwa 14:2 havuga ngo bamaze kuvuga ubutumwa bwiza muri icyo gisagara no guhindura benshi abigishwa, basubira i Lusitira no muri Ikoniyo no muri Antiyokiya, baremesha imitima y'abigishwa, babahanura ngo bagume mu kwizera, kandi bababwira bati dukwiye guca mu marushanwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi bamaze kubatorera abakuru mu mashengero yose no gusenga bisonzesha, babaragiza umwami Yesu uwo bizeye. Unyumva neza, aha n'urugendo rwa mbere ruheze haza hari amashengero angahe menshi. Uko yaciye hose akavuga ubutumwa bwiza bwabyaye iki? Ishengero. Mugabo n'iryari bwaba ishengero atarabakomeza ngo abarongere abungere abarongozi. Cyo gituma Pawulo yandikira Tito 1:5 ati cyatumye ndagusiga ikireti Pawulo kugira ngo tunganye ibigizene ibisigaye. Ibisigaye byari ibihe ngo mu mashengero yose utoranya abarongozi, kandi abarongozi ndakubwira ingene bazoba bameze n'abantu batagira umugayo, baganza ingo zabo neza, badakunda amafaranga, kandi abana babo bizera atari birara, kandi bakwiye kuba atari abana mu kwizera, bazi kuharira no gusigura ijambo ry'Imana. Mwumvise akajede ka Yesu? Ni ubutumwa bwiza buvuzwe bukazana abantu kuri we, hanyuma bizeye ntibapfuwe bagacaba kwigishwa gushika bakure n'abamenye icyo bagirane bahamagarirwa. Birabagiye abigishwa bapfuvye, ingezi zipfuvye ntiziba zigitekeka. Hakukura mu Kristo yapfuvye wohura n'utarakizwa, kuko wapfuvye uvuga kantike kazana iyindi, wavuga umurongo akazana ibiri, wasenga akavugishwa,
none uco bivamwo gute? Ndabona ko ufite ingorane mugabo wanse ko ndagufasha make nire none dufasha cyane. Abantu benshi mu Burundi harabaye ikanguro muri imyaka iheze baza mu mashengero ariko babura icyo baronkayo baca barapfuba bari muri byo barabuze nyina babivamwo bamwe byarabacanganije kandi baravyanka bamwe mbere bamwe bazobigwanya nibaronka akazi. Ati umwanya mwadutesheje ingene mwatwayaguje ibikorane mwadutwayemwo mwatugize ibiki. Paulo yafata gushengera ikirindiro c'ijana butumwa bwiza ku buryo yabona ko igikorwa ciwe cyaba giheze igihe ishengero rivutse cyaba giheze. Tusome mu Baroma ingene avuga ahashinze ishengero yabona ko we yatakaza gifiseho yavuga ati ndahasize abantu bizeye umwanya kandi bazotegurwa kandi nabo bazogera ahantu bashinga intahe iyo ntahe yabo izogirane izobandanya. Abaroma 15:22 havuga ngo iki 23 ariko noneho ntiyakinyagukiye muri ibi bihugu kandi ubereye kera mu myaka myinshi nifuza kuza iwanyu aho uzogira muri Espanye kuko nizigira kuzobaraba nciyo mukamerekeza mukansezera neza njayo ninamara kubama kugabanya inkumbo ndabafitiye. Pawulo yari kete y'Abaroma yifuza kuzocayo yagomba ngo bantu bamenye ibyo yizera ibyari byo bamwakire bamuzi. Mugabo yavuze mu majambo akomeye cyane yari yagitondeye kuko urungiza ikete rijya ku mugwa mukuru uragitondera. Haleluya. Atababwira ati maze iminsi mbanga kuza iwanyu. Haleluya. Ati mugihe ibikorwa byari bikifatiye muri Aziya no muri Makedonia none mbona hanyagiye. Bega byo kuri hari hamwagiye. Oya yari yaratahuye plan ya Yesu. Plan ya Yesu ngo hano havutse shengero ubutumwa bwafashe ikirindiro buzoca bubandanya bumenerana buvuye muri iryo shengero. Yavuze akazi kiwanje nahejeje havuze ishengero y'abantu b'ukuri bareswe neza ubutumwa bwiza buzoca bubandanya. Aya majambo arahuye cyane n'ivyo yavuze mu Banyefeso ababwira ati kuko Imana yagabiye kuzokwerekana intumbero yayo n'ugukora kwayo ibicishije mw'ishengero kugira ngo yereke abakuru n'abahambaye. Mumbare ndagacisha ugatowe mwumve. Paulo ikintu bamuhora cyari iki cyari ishengero. Ishengero rigizwe n'abayuda be n'abakirisu bizeye. Igituma abayuda bamukurikirana haciye hose nuko yavuga ati Imana yagendeye amahanga yose ntiyagendeye abayuda gusa kandi ishengero ryajyavuga kuva kera mwebwe bwe mutari bwabitahure. Nuvuga yuko Paulo yari yahawe iryo banga kandi by'ukuri udasomye Paulo ngo umutahure neza ishengero niho ritahura ukavuga ati ni jewe wari mu nyuma y'abandi nahawe iryo banga nahawe iryo teka. None ishengero ni iki? Ishengero n'umuryango ugizwe n'abizera Yesu baba mu Bayuda n'abanyamahanga. Ishengero mu Kilatini mu Giheburayo ni kahara ikoraniro no mu Kigiriki ni ecclesia nayo nyine risigura iki ikoraniro ryahamagawe n'umuntu afite uburenganzira kurihamagara rifise intumbero kanaka afise ikintu agomba kubashikiriza. Uwo muryango rero ufise umuhamagaro umwe uwo muryango witwa ishengero nk'uw'Abisirayeli bari bafise. Aha nagomba munyumve neza ikintu cyabaye Yesu amaze kuduga mu ijuru ni uko yabyaye ihanga rimeze nk'ihanga rya Isirayeli ritagizwe n'Abisirayeli gusa ariko rigizwe n'Abisirayeli n'abanyamahanga bakijijwe. Iryo hanga ryitwa iki? Ishengero. Nicyo gituma Paulo Petero yandikiye abasabagijwe ababwira umuhamagaro wabo. Mwumve ingene ababwira amajambo Abisirayeli bari babwiwe ayo nababwiye ku munsi w'ejo. Petero wa mbere 2:9 ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe muri abami n'abaherezi muri hanga ryera abantu bashyiriweho kuba inyungu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyo bahamagaye ikabakura mu mwijima ikabashikana mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwari murimo ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi ariko noneho mwarasigiriwe. Sinzi ko mwumva ibanga riri ngaha. Ishengero ni hanga ry'Imana
ahandi Pawulo yandikira abagalatiya basezera bango Imana ihezagire Yerusalemu y'Imana. Yerusalemu y'Imana ni iki? Ishengero idakuramo Abisirayeli ariko bashiramo. Nuvuga yuko ishengero ni muhamagaro ni ihanga ry'Imana. Kumwe nababwira ejo bari bahawe umuhamagaro Abisirayeli ko bagaragaza Imana, niko n'ishengero rihamagariwe kugaragaza Imana. Ijambo nyamukuru ngaho rikomeye ni muzombera ibyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya no gushika ku mpera y'isi. Ni gute ishengero none ryamamaza ubwami bw'Imana? Munyumve neza, mbuze ishengero hari ibintu atari amashengero. Imigwi yose ikorana isenga si amashengero. Ishengero ni umugwi w'abantu bizeye Yesu by'ukuri, atari ibintu by'imitwe. Icya kabiri, ishengero rirongowe n'abarongozi bakwije ibisabwa na Bibiliya, batagira umugayo, badakunda amahera, badashira imbere inyungu zabo. Mwanyumvise Timoteyo wa mbere 3:11. Mwanyumvise baganza ingo zabo neza kandi batakiri bato mu kwizera, atari ibyigangeso. Ishengero ritarangwa n'abantu bameze gutyo ryapfubye rigitangura. None kw'ibyo kwigisha bazobikura hehe? Uzobaha urutonde ninde? We nawe yaruhawe nande? Ni ibimubona byabaye muri iyi myaka yeze mu Burundi, hakaba umwidegemvyo w'amashengero, hagacavuka n'urudubi rw'amashengero. Si ukuri cyiyumviro bari bafite benshi cyari cyo, ariko capfuye kitaravuka. Vuze ishengero rero mufate ko ryatotse, apana ryapfuvye. Ni gute ishengero ryamamaza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana? Ishengero ryamamaza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana mu buryo butandatu byanababwiye. Ubwa mbere biciye mu makoraniro yabo. Iyo ishengero rikoranye hajya mu kibano, riba ririko riramamaza ubutumwa bw'Imana. Mbega iyo dukoranye dukora iki? Turaririmba. Turirimba iki? Indirimbo z'urupfu no kuzuka kwa Kristo. Ni indirimbo zivuga ivyizigiro byo mu Mana. Keretse abahora baririmba icyo kubahumuriza, bakaba barahumurizwa nkuko umenga ntibigera bahumurizwa. Turirimba ubutumwa bwiza, nituririmba ibyifuzo by'abantu, hanyuma hakaba insiguro zisigura ubutumwa bwiza atari ibyifuzo by'abantu. Hakaba intare zivuga ingene Yesu ariko arakora mu buzima bw'abantu abahindura. Hakaba kindi gikomeye cyane, imeza y'umwami itwibutsa ibyo byose biri muri twebwe iyo byavuye. Ko muri rya joro Yesu yafatwa ko yafashe umutsima arawumanyura, afata n'igikombe aragihezagira, aravuga ati nimurye kandi munywe, kuko urya kandi akanywa ari mu bugingo budashira. Haleluya! Ndabamenyesha iyo nkuru, imyaka 100 ya mbere ishengero rikoranye iminsi yose, bakorana mu matwi cyangwa rigira Sainte Seine. Kuko baba bakoranye kugira Sainte Seine. Musome mu Byakozwe 20. Hajya Pawulo yatevye ariko mwana yituko babango dukoranye ku munsi wa mbere w'iminsi ndwi, tumanyagura iki? Umutsima. Byasigura iki? Sainte Seine. Dukoranye guhibuka urupfu no kuzuka bya Yesu ku munsi w'iminsi wa mbere w'iminsi ngaha. Abantu batubwira ko twahinduye isabato kuri Constante, tugasenga kwa Mungu kuri Constante. Nibasoma mu Byakozwe n'Intumwa. Bakorana ku munsi wa mbere w'iminsi ngahe. Byasigura iki? Bafati turi twubahiriza isabato, tuduhimbaza ukuzuka k'umwami wacu. Abatuitangiye imbere bahimbaza ukuzuka k'umwami wacu, ntibahimbaza isabato. Mana dufashe cyane. Iyo rero ishengero rifise urutonde n'abarongozi beza n'urufatiro rwiza rikoranye, riba ririko ryamamaza ubutumwa bwiza. Icya kabiri, ishengero ryamamaza ubutumwa bwiza mu buzima buhindutse. Ahantu bagende buke buke ndagira neza umwanya. Icyerekana ko abantu bizeye ubutumwa by'ukuri nuko bahinduka. Guhinduka no kuvuga iki? Reka ndabasomera akarorero mu Batesalonika. Pawulo yandikiye Abatesalonika n'ahantu yamaze indwi 3 gusa. Mugabo abantu bacyasigara barahinduka kuko bari bamwirukanye. Hanyuma atangazwa n'ingene bahindutse. Abatesalonika igihe cya mbere
kete ya mbere igice cya mbere ku murongo wa mbere n'uw'icumi niho habivuga, ariko duhere kuri 8. Kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'umwami wacu, kandi ntiryumvikanye i Makedoniya no muri Akaya honyine, ariko kwizera Imana kwaramamaye hose, bituma tutarinda kugira icyo tuvuga kuri ibyo. Kuko bose bivugira ubwabo inkuru z'ingane twaje muri mwebwe, kandi ingane mwahindukiriye Imana, mugahebegwa Imana, ngo mukorere Imana nyakuri kandi nzima, kandi ngo mwitege umwana wayo kwava mu ijuru, umwanya azura imukuye mu bapfuye, ni Yesu adukiza ishavu rigira rize. Aha ngovuga amajambo menshi, ndasenga muhemu yera abahishurire. Nukuvuga iki? Abizera ikintu Yesu yabagenye ngo bigishwe cyari giki? Bigishwa ingene uri mu bwami bw'Imana amera. Ngende mukebuke. Bigishwa ati nimba wizeye ngiyi kode yo mu bwami bw'Imana. Ni meme principe. Igihe Abisirayeli bava muri Egiputa, nta gikorwa bari bakoze cyo gutuma bavayo. Barizeye Imana. Baja mu kiyaga gitukura uko bizeye Imana. Sivyo? Ariko amabwiriza bayahawe bageze hakurya y'ikiyaga gitukura. Ntibakijwe kubera bubaha amabwirizwa, bahaye amabwiriza uko bakize. Haleluya! Nabizera nuko twakira Yesu uko twizeye umwami wacu, kandi twizeye ikorwa yakoze. Ariko tumaze kumwakira atatubwira ingene baba mu bwami bamera. Haleluya! Numvaga akageze kimwe. Abisirayeli cyabananiye nuko ibyo basabwa ingene bamera byabananiye. Basenga izindi mana bari babibujijwe, barenga amasato bari babibujijwe, barenganya abantu bari babibujijwe. N'abakino gihe bigorana iyo abantu bizeye Yesu mugabo bakaguma uko bari. Utiyo muri ikura he? Soma amakete yose Pawulo avuga ingene twoba mu gakiza. Amakete yose nta na rimwe risiga inyuma iyo ngingo. Bivanye n'ikete yanditse n'ibibazo bariko barahura navyo, arashira ingufu kuri kimwe, ahandi agashira ingufu ku kindi, mu gisiguro ni imwe. Ivuga gute? Ati mukwiye kwiyambura umuntu wa kera. Iyo siguro isigurwa hose. Umuntu wa kera ni mbarizwa muri kumutuma umuntu wa kera ni wewe atarakizwa, ni ya manyama yiwe, ni ya shavu yiwe, ni bwa busambanyi bwiwe, ni muramuzi muntu ari mesha yo tumaranga. Mwiyambure umuntu wa kera. Abanyefeso 4 ku murongo wa 17. Ibiri narimo bago nimba mwarize Kristo baramwiga. Nimba mwarize Kristo abigisha kwiyambura umuntu wa kera. Nibareka ngo umuntu yinjire mu ishengero amare y'imyaka akimeze nk'uko yarameze kera. Bavuga bati nimba mwewe yarakwinjiyemo ataza guhindura ibintu muri wewe. Nimba atariko arahindura ibintu turakekeranya ko waswaga niki. We wakiyiki. Wakigiwa cyangwa bakinguru ihindura. Uranga mutima by'imwemu. Nahavuga ngo mugendeshwe na mwemu. Kandi byo mwemu yama n'umunezero, urukundo, amahoro. Bategeza kugira ibintu bisubirira ibyo biyambuye. Wahora ni shavu wuzuye amahoro, wahora umujinya ufite umunezero, wahora isatuntu twanje usigaye ukundana. Manyumvise? Iyo ari ingingo ya 2 ya 3. Bahindura ingene babana mu ngo. Maria yategeza guhinduka wizeye Yesu. Tukitamanya Efeso 5 ibintu narimo bango mugamburukiranire uko mubaha Kristo. Agacavuga ati bagabo mukunda abagore banyu, bagore mugamburukire abagabo banyu, bavyeyi nimutsitaza abana banyu ngo mubanje umutima. Bana mwumvire abavyeyi, bakoze mugamburukire bashebuja nimutera ubwoba abakozi. Le code de la famille yari yakihinduka. Iyo mubona ingo zagoranye kino gihe bagira amadivorce, nuko abantu badashinzwe mu gakiza kandi batabwira urufatiro ukuri. Nta rugo rwogorana wubaha Kristo. Urugo rugorana y'umwe n'uwundi bananiwe kubaha nde Kristo. Imana ifashe cyane.
warunezi wawe nejo urusambura ubaha Kristo kora ibyo gusaba ubaha umugabo wawe nk'uko ishengero ryubaha Kristo kunda umugore wawe nk'uko Kristo akunda iki ishengero menya ko umubano arakaramata baba babaye umuntu umwe mumharirize numve ababirenze ko bariko bariyahura ntibakigira umutwe ntibacemera n'ibitsina byabo Imana yarabaretse baraporomoka basubira munyumve neza basubira iyo bari ubutumwa bwiza butaraza usoma mu Baroma bijya byahoraho ubutumwa bwiza butaraza abagabo babenguka abandi bariho kera abagore babenguka abandi bariho kera ubutumwa bwiza butaraza icyo ubutumwa bwari bwahinduye yari iyo kakofoni iyo abantu bareka ubutumwa muri bubarongore nta handi dusubira ni hahandi abantu bajyana babwiza ingene babana mu bizera bakabwiga ingene bubaha abaganza bakabwiga ingene baba maso ingene bakora akazi abakizwa nibo abantu ba mbere bakora akazi kuko bazi kwisi itabakunda bategeza gutungwa n'ibivuye mu maboko yabo mwumviye neza abo bantu bahindutse gutya mu bameze gute ku munsi bariko barashinga intahe bashinga intahe ku kazi iyo bakora barababona muhira aho baba barababona abiwabo w'umugore barakubona abiwabo w'umugabo barakubona ku kazi aho wirirwa barakubona uri gishinga ntahe kigirane kigenda genda umutima w'Imana si ibishinga ntahe bivuga daboro oya ni ibishinga ntahe bitavuga bigenda genda kino gihe rero ngo mvise twihutira kuvuga dutari ntuvuge utari banzube hanyuma uvuge igicurane cya kino gihe n'iki dufise urwamo rutagira ubuzima dufise urwamo rw'abantu atona kwemera kumenya haba kubera yarononye ibintu byose yarahukanye yarakoze amarorerwa n'uri n'umusiguzi byoshoboka bite barishinga bamamaza ubutumwa nicyo gituma bivuga ngo muri umunyu w'isi muri itara ngo byashyizwe ku mpinga y'iki y'umusozi kugira ngo abantu babitegereza bagire ente babarabe Petero hamwe yandika ngo nuko bene data 11 ko ndabinginga ko muri nyambukirana ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri rwanya ubugingo mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kuza bavuga nabi n'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu byiza babona bizotume bahimbaza Imana ku munsi ibagendere bamamaza ubutumwa bwa gatatu ukuntu babana hagati yabo winjiye mu ishengero usanga urutonde abagabo n'abagore abana n'abavyeyi musore muri Tito 2 kuva ku murongo wa mbere abagore bakuze bakarera abagore bakiri bato abagabo bakuze bakarera abagabo bakiri bato urwaruka bakarukurikirana bagasanga abantu munyumva neza abantu badasangiye statut social kuko hari abidegenja n'abaja hagasanga ahantu b'abakoresha n'abakozi agasanga bose bari hehe bari mu ishengero nta hantu na hamwe icyo kivange cyabaho nta hantu na hamwe ari kivange ibiranye icyo nka hehe mu ishengero niba twese duca tugirane ducamo ahantu baza tubasohoka tubatunga nta hantu baza turangana ariko mu ishengero tunywera ku gikombe kimwe tukareka ku nkoko imwe kuko twahindutse umwe abahanzi binjiye bati mbere aba bantu batewe n'iki bati by'ukuri nabizera benshi ngo baca bihuta kwinjiramo kuko isi y'icyo gihe ubunyakamwe bwari buyirembeje ishengero ryamamaza ubutumwa mu gushinga intare mu majambo rero munyumve neza amajambo akurikira ibikorwa ingendo kandi vuga butumwa cy'icyo gihe mu bimwe bimeze Abakolosayi 4:5 abantu mugende n'ingeso nziza mu bo hanze imvugo yanyu yamirunze umunyu kugira ngo muronke ingena mwishura ubabajije wese mwumva bisigura ngo wahindutse uri umunyeshuri abarimu birabatangaje abo mwigana birabatangaje hanyuma bagatera intambuka bati wewe wabaye iki kutameze nkatwe wa mugore wabaye iki wewe ko mbona umengo banye n'umugabo yarakwifatiye wa mugabo umeze gute kutahasamuye y'ijoro
ubwo ntiwariye dondama ugatumubwira ati sinariye jo narayiriye pe utemuga si dondama ry'abaziga n'ubutumwa bwiza gasanga ujya muta ari ubusa nabonye ikiruta ikindi nigishijwe kuri urwo Rwanda ata wundi mugabo wagwa ariho nta wundi witwararika ariho nibwo njejwe. Haleluya! abantu bagatabagati na twebwe reka na twebwe no guhendana gusa niko bimeze bagaca baza akabaza kibazo nabo atamuntu arakubaza icyo wabaye nacura hafi mwamba gutara umuntu arakubaza icyo wabaye ukakubaza icyo wabaye nuko wahindutse utakimeze nk'uko wari uri namba atahura ko icyo wabaye urandabira ko atakintu kigoranye kirimo. Rero ukwiye kubiga ishinga nawe kitavuga imbere y'uko kigirane kivuga. Munyumve neza ishingiro rya mbere nta ruhenganzira bw'ibikorane nk'ibi byari rifise, none bagwira kubera iki? Mu myaka 300 ya mbere 56 kw'ijana mu bisagara by'Abaroma bari abakristo bari baje gute? Bazanwa n'intahe abizera bakaza gusangira nabo. Ikindi baramamaza ubutumwa bwiza mu kubaka amashengero, mu gutambuza amashengero mu karere no mw'isi. Kandereje inyuma sano haba nja ku ndondoro. Yesu amaze kurangura ko camuzanye gucungura abantu, yasize abamwizera abaha itegeko ryo kugenda mu mahanga yose kuvuga ubutumwa bwiza, kwinjiza mu ishengero abizera kugira ngo bigishwe ibyo bayabagenye, kugira ngo babigendeye bitume isi imenya Imana. Mwumvise umugambi w'Imana, ubutumwa bwiza bwagize nte bwavuze abizera baca baja hehe mu ishengero. Uko niho hari uburongozi n'ingaburo na bene data yigirako canke bamwigirako. Hanyuma amaze guhinduka kubera ko yigishwa agacagirane agaca aba icabona isi kamenya Imana. Cyo gituma Imana yatanze amabango hamwe n'ingabire mu ishengero. Bamwe bakuba intumwa, abandi bakuba bavuga ubutumwa, abandi bakuba bavugishwa, abigisha n'abungere. 12 Abanyefeso 12 kugira ngo abera bose abanyeshengero bose babone gutungana, babone guhinduka, baheze bagabura iby'Imana, bubaka umubiri wa Kristo. 13 gushika tutazosubira kuzungagizwa n'inyigisho ziri inyuma n'amangetengete. Ashimwe cyane. Uko abizera bagendera ibyo Yesu yatugenye bakongera bagashinga intahe, niko benshi bizera, niko amashengero avyara ni mashengero, niko dushikira amahanga. Nakanda bahe igicapo cyo gushikira amahanga. Mwebwe muri Debora abo mwabanye ngaha batakiri ngaha, bari Buraya, bari muri Canada, bari muri Amerika, ni bangaha? Mwebwe muri ngaha wonye meza kazo bari ngaha mu mwaka uza ninde? Nawe we ntawe ubizi. No kuvuga yuko iyo bizera baretse mu ishengero bagakomera, iyo bagiye bajana ubutumwa bwiza. Site ko muri baneze ndamaze kugendera abarundi bari Buraya, bari muri Amerika, tukaganira kinangaza bagenda batateguwe, utwo basabiye mu kirere nitubavuga aho tevwa turarata occasion buri wa Mungu turahomba kuko nituza bagira bagende. Jengo umwungere w'ishengero ndababwira ntimutegeza kuza kwiga kuko sinzi uzobangaha ejo, kuko niwagenda niwe ujanye ubutumwa. Bigenda barivango nuko nimugende muzindi n'imirivango nuko uko mugenda, as you go make disciple. Uko mugenda muzojana ubutumwa. Wagiye uri impunzi, jana ubutumwa nk'impunzi. Wagiye nk'umudandaza, jana ubutumwa nk'umudandaza. Wagiye nk'umunyeshuri, jana ubutumwa nk'umunyeshuri. Haleluya! Shinga kuko ubwo butumwa, kandi ubwo butumwa buzovyara iki? Ishengero. Bivyara iki? Abajana butumwa batangutse iki? Haleluya! Bamwe mu bizera barahagurutswa kugira ngo bajyane ubutumwa bwiza hanze y'ishengero. Aho no tuzovuga ejo niho haca haza igikorwa cy'imihariro Kristo. Hari abimana igikorwa cyo kwagura bya bintu biriko birabera mu ishengero bigashika hanze. Induno muri kino cigwa turabona ubuhinga bwa Kristo. 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 Turabona ubuhinga bwa Kri
nta n'umwe aratora inyishu ibusubirira. Abanyamerika bagerageje bakazana amamuvuma, bose bariko barahomba bamanuka. Ubuhinga bwa Kristo ntibusubirizwa. Cyo gituma amaroshereshe ndiko ndasoma yose yerekana ko bagomba kugarukana akanovera k'ishengero basubira mu myaka 300 ya mbere y'ishengero. Kandi bafite avance sinzi ko mubazi y'abakatolika. Bafite avance muri recherche. Bagerageza kwiga fenomene aho yapfiriye. Ibintu byononekariye hehe gushikaho tugera ahantu twirahira ibyo twagwaniye kera. Kristo yaragize uruhara rwiwe, yatanze ikiguzi kugira ngo abizeye binjire mu muryango wiwe ari wonde ecclesia kahal ishengero. Yaratanze mwemu yera ayinkomeza bizera zo kumushingira intahe. We yarahejeje. Umuvugo uko ubutumwa bwiza rero bw'ubwami bw'Imana utangwa n'ingene abizeye Kristo bamaze gukomezwa mu kwizera biyemeza gushingira intahe Yesu biciye mu ngeso zabo hamwe no mu ngabire zabo ariyo majambo yabo. Igihe cyose twidogera amashengero tuba twidogeye nde mbari rero muri kumute. Iyo twidogeye amashengero tuba twidogeye abizera bo mu gihe kanaka n'ikibanza kanaka batariko barahinduka cyane batariko barakoresha ingabire zabo. Uko ishengero n'abantu n'abizera izi sengero zozo zizovaho. Isengero ry'abamizi ishengero ariko kera hari ishengero atasengero. Mana dufashe cyane kandi tubabarire kubona amahera yose n'ingufu zose bijya mu masengero abanyeshengero ariko barapfa. Twese turabajana butumwa niko umugabo araha numvise umumoniye wa parlement y'Amerika yavuze twese turabajana butumwa. Bamwe ni beza kuko babikorana ubwira, abandi ni babi kuko atacyo banetswe. Nako mumubwira uti nabo bumujana butumwa ushobora kuba uri mubi cyane mwiza muga nta neutrality baho uri mujana butumwa. Ushobora kuba urwanya cyangwa urwanira. Mana dufashe cyane ahantu ko mvuga hehe ingeso n'ingabire zacu. Ubundi nawe yavuze ati Bibiliya irimo ibitabo by'ubutumwa bwiza bitanu. Icya mbere ni Matayo, cya kabiri Mariko, cya gatatu Luka, cya kane Yohana, cya gatanu ninde wewe jewe. Atavuga ati imbere yuko basoma Luka na Matayo na Mariko na Yohana babanza gusomane jewe. Mbega uriko urahinduka? Mbega uriko urakoresha ingabire zawe? Zifashe gute iwawe? Kuko mwigisha umwe Imana yabivuze dushobora kuvuga ngo urakunda Kristo udakunda icyo yapfiriye akavira amaraso. Dushobora kuvuga ngo urakunda Kristo wanga ishengero yiwe. Niyo plan A yiwe nta yindi plan ihari. Urafise uruhara uruhe wewe ubuzima bw'ishengero. Niki gikeneye guhinduka. Ndangiza bene data. Je nabaye mu ministeri myaka myinshi. Ntamanido. Nasanze narihe. Engaye naho usanga atawuri kwitongera. Ajya baragerageza uko bashoboye niho bakeza. Ni mpaka haza bagizende. Kahise k'ishengero kerekana ko ishengero rigeze muri dekre litabagwa n'abalayike. Litabagwa n'abantu bahora bita abalayike Imana ihagurutsa. Litabagwa n'abantu bavuye mu buzi bwa leta mu ma entreprise. Ni gake clerge itabara ishengero. Aba bari hanze bajya bidoga babirabira kure niba babona bitameze neza bakavyinjiramo aho kwidoga bagaterera. Ikindi widoga ngo ntibateka neza umwaka ugahera widoga uco hitamo ibintu bibiri. Hora ujye uko biri cyangwa ijya mu gikoni werekana nyine bagirane bateka. Bagenda bahamagara nimba hari abahizi nemera bafashe ishengero Debora iremwa kuko mwararezwe kandi murasenga kandi mwarakundishijwe Imana. Ntibizoherera mu gusenga gusa bamwe Imana izobasunika ibajyane mu bikorwa bataba Imana nikuraho abariho itararonka babasubirira n'indi bintu mu rudubi hatagenda guhaguruka ubundi rungo bakorera Imana mu muhemu no mukuri. Mana gushimira ijambo ryawe barukuri mugambi wawe nuhinduka ni wa wundi nuko ishengero ryawe ryamamaza ubutumwa bwiza
mu majambo no mu bikorwa. Ndagushimiye kudutahuje ingana dusengera ishengero. Hagurutsa abarongozi bafite umuhamagaro wawe, hagurutsa abigisha b'ijambo ryawe, hagurutsa mwami abantu bakunda ubwami bwawe. Zana ikanguro mu bantu Mana boye kwikunda, boye gusenga Imana barondera ivyabo, ariko barondera ubwami bw'Imana, ibindi babihabwe nk'inyungu n'inyongera. Urakoze Mana, nuko ubwiza bwawe butugira muri kino kibanza. Utoranya abasiguzi, utoranya aba church planters, utoranya abavugishwa, utoranya abigishwa, utoranya abagukorera. Oh haleluya! Nato bitwaye imyaka bafise, urashobora gutoranya Mana, urashobora guhagurutsa, urashobora gusiga. Wewe yaragenda ngenda usige. Haleluya! Haleluya! Oh yandanda karababa, toranya abigisha, toranya abarongozi, eneketerebo, tanga Mana ugutahura ibihe. Kandi abo bihaye ubaha umwitwarariko wo kubikora. Urakoze kuri kurakora kuba cabo, uri kurubaka ubwami bwawe, kandi muri kino kibanza uri kubwubaka. Nushigwe hejuru turagukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen.